Ane wewe wiyumvise gute abavyeyi bakubwiye ko barondeye societe yitwa BMBC yubaka amazu muri 2018 batangiye kuvugana ngo agomba kubaka inzu ya etaje geretse kabiri ibintu by'amahera menshi mu miliyoni amajana ntabwo bawumvise ubwoba bwarimwo kubera muri ivyo bihenda ndabizi ko Burundi yari ifise ingorane gatoyi mugabo jewe nkiri muto ndarakunda kubona design papa wacu yari yakoze mu gatabo rero acitangura kuvuga bana ntuzera tanguye hariya ngo mandubakishe numva twari yaragena tubwira gakega ko buto ntabwo bakorerwa dufise kubera abavyeyi bacu bakora ibintu bafise umwete kandi bafise ingingo yayo so jewe kweri kuvuga ntabwo bakorera ndari mfise bene they trusted you guys they presented you guys with the project now kuvuga je ndari mfise ubwako yaye kweri kubera bene barabemera umuntu ntibari gutora umuntu batemera ntibari gutora company batemera rero batubwiye twe ndazi ko ibintu byari kugenda neza kweri kandi ibintu ndabibonye byaragiye neza cyane inzu ni nziza mara yubatswe irameze irasa neza cyane gose